ubucafu ndondera ubucafu abafise umwavu ndawutwara nta mwavu mwateretse imbere y'umuryango abafise umwavu abatwara tubaha amahera oya ndawurondera mutayo ofisi ndaje abafise ubucafu ndatwara umwavu abafise umwavu ubucafu wahabona muto hariya niyo hari abakobwa muberanye sawa takwibarinze bose wa wundi twongera guhura ambwira ngo urankunda si wewe nimba twarigeze guhura nkabwira ngo ndagukunda none nawe warankunze canke ivyo bimbariza iki ashaka ndabimenye gusa ndaza gutera ukumenya ninde yazananye n'umugwanyi ni jewe dodo wowe ariki Dogita mumfasha no kuri umurwayi wanje ararembye mumfasha mukamukoza yagize shoke gusa ku mugongo turamwandikira imiti uraza kwimugurira hajya kuri farumasi nta na kimwe yabaye umuvukase nkawe ukamunzu nk'iyi riva none kutambeshe ya miduga wambwiye na ya mazu ari hehe ese babavyeyi wanyereka boba bari bo bawe Celestine sinzi impamvu ikurira kuko yaba umuntu azi umusafirako nta n'umwe abafana ivyawe rero hamwe n'ivyo menya neza ko n'ubuzima ariko bumeze
kuko umutunzi adashobora kumenya igihe akenerako n'umukene adashobora kumenya igihe atungirako. Je nari mfise umuduga wa Spacio, nari mfise urupango wari ufise annexe 5 niyo nabamwo igira 6. Ivyanje vyose urazi ko nabikweretse nkabishira abona atashira guhishije. Ariko sheri byose barabifashe ngo nkoresha ibintu by'amagendo. Ibintu byanje byose byarafashwe. Ngo ndandaza ibintu vya droge, ngo ndandaza ibintu vy'amanyanga, nta kintu na kimwe basigarije. Abavyeyi banje nabuvuga. Bihakanye je umwana wabo. Boreka kwihakana wewe. Batavyara. Abo tuvukana nta numwe gushikisa yafashe ikintu na kimwe. Ariyo mpamvu umuhungu yamara umuhungu. Sinashoboye kwicarana naciye mfata ingufu zanje ndazikoresha ngo ndazifise. No kubaza ikibazo wonyishura. Iyo bari nkawe vyashikiye wacu ukora iki? Sheri, nta kibazo. Reka twihangane. Dusenga Imana. Izobigarukana ibyagiye byose. Amakarimu. Hano ubusigayemo. Nasigayemo tubu kuvigiye ntamwe gukena naciye yararusha nza gupanga ngaho kubera nta mafaranga nashobora kuronka gupanga ushaka gupanga inzu nziza. Kandi byose bari impano. Reka rero ndagushuriza amazi. Ndabe ko uca turikana hajya babanze. Wenya, urazi gukoresha telefone? Ndayizi neza cyane. Oh yeah. Ndabizi. Urazi rero aha kuri kimwe mu Gifaransa étoile. Aha kuri ubusa aha andise ubusa aho ubusa dièse mu Gifaransa. Ama okay mu Gifaransa okay. Sheri akitaba allo. Sheri akitaba. Okay, Sheri what? Allo Sheri. Dozijwi. Allo. Duza. Duzijwi wenda kuba duzijwi arakumva. Allo. Allo Sheri. Allo. Uviriza umubwiye ko turi kumwe na Nyabe. Navuga. Duzijwi mubwiye Nabwo navuga. Wangu. Aha vaza turi muri sheri. Turakubita. Tukora akazi. Aha vaza. Okay. Wenda ubizi. Hoho. Ubu rero bahora banyita Papa Zero. Ndabona ko mu minsi mike ngiye kwitwa Papa Precieux cyangwa Papa Precia. Ndatomboresheje. Karabiani. Nano randa gushira imigani. Nano randa kubwira ibi na biriya ndabona kumenga hari akantu kakibuze. Wowe ko ndemerewe. None uremerewe wikoreye ingunguru. No wikoreye ingunguru. Siwe yavuga ko aremerewe nkesha akantu mbona kangana. Hama rero sheri burya ubuzima bugereranywa n'ikimuga n'impumyi. Cyarubize. Bisigura. Ivyo bimenya abahinga nkatwe. Abantu baje banywereye amazi mu ndege. Nawe ivyo ntavyo ushobora kumenya. Rero ikintu kimwe womenya, ikimuga n'impumyi byaraja busuruzi. No kuvuga ikimuga n'impumyi byafashe urugendo. Bishize ku ruzi ikimuga cyagenda cyamavura. Impumyi nayo n'agakoni buke gushika ku ruzi. Bimaze gushika ku ruzi rero ikibazo cyari gisigaye cyari cyagute kugira barabingene bojabuka bashaka kujabuka. Urazi ikimuga ntijashobora kwamvura ngo kijabuke. Impumyi nayo ntiyashobora gushaka agakoni mu ruzi ngo ijabuke ntibyashoboka. Bisigura iki none? Abantu twanyereye amazi mu ndege tuzi byinshi mwana tekereza ndakubarira. Ikimuga kica gitoza umugambi impumyi ati umviza ndakwarire unama ndakwereke. Gisimbira ku mugongo. Kimaze gusimbira ku mugongo impumyi yaratambuka ikimuga
naco kubera co carabona ati caha honyora gushika baraja bukuruzi ikimuga kiri ku mugongo no kuvuga rero je nawe dufatikanije tukamera nk'ico kimuga ni mumwe umugore n'umugabo dushobora gutera imbere ni wizere shashe ri kubuzima uhinduka sivyo nawe mbega wabonye twatu tunyana ukunda haja uno musi wasomye Oba nsomye no musi simbona nsomye yindi misi simbona nsomye Agore Nyarusa ngire ngoga ndabishobora gabasha Sheri ndakuzaniye rero firiti aya mafiriti ariko bre nubu ushaka uzogira ibivuye ushaka uco neza ndakugurira ubugari bw'ibigori ntabwo ushoboye kurya nguri iki byose birakunaniye ingo rero uje kuko sinshaka uyu munsi ko urara udafungura ushaka uco neza mbe twebwe abasokuru kera ntibakuze bagiye ko babayeho abazungu barabahenda mu kizungu ngo nugufungura zurajya inyandema mubiri nizo zikomeza mu nda kandi zikomeza no mwana ikizungu n'amatara inzu nziza amazi ikizungu sukwa nka kurya simbiceri cyangwa amasubageti ica urabije nakuza wowe ushaka kuzokwica inzara ushaka yuko inzara ikwisha vraiment ibi biyejewe ariko ubu ntubona ko ibidabire bibaza umuntu arimo izina ni ngira runzaniye ngo je uje kugaburira rero ngejewe none ugiye kurya mutari yewe ugiye kurya mutari yewe urajya nutagiye ndakuzanira ubungoto ngo nabujya ndakuzanira amafiriti y'ibijumbu ngo nayurya ubugari bw'ibigori nuko ibigori nazanye naguze igunira ryose nshira mu nzu ntuwurya none wowe ushaka uzoba wanje ushaka gufira mwinyenzi ubiza ndakubarira ugende so wawe na nyoko wawe bafite amahera menshi ubasabe ayo amafaranga uzurasuma urya ndasubiyemwo uzinduka uza ugenda kwa nyoko wawe na so wawe baguha amafaranga ujye kandi rero sisi ukera indwi yose utajya kandi wibongeza ufise wowe ushaka kuba wowe vuze ngo ndagusubira ubungoto unabwujya ndagusubira ibijumbu none ushaka nsumiki amasubageti imisheri inyama ayo mafaranga ucuyazana bigumize ngaha reka nugare gusa tujyane igira nijyamire aro igira nijyamire none ndampagaze changa unuringa ro singiza nturenga ukajya bahari no oho ubu rero je ndashise umugore nawe washise umugabo ubu nije sigaye njyama ku kibambazi kama wanje aro genda ujyame hariya igira nijyamire mbisa mukambe wewe wabaye gute cyogere ko ndavyareka mukimenyesha makuru yuko ivyo bihuzo mu ndazi nyoma ntujyama hariya ntihari ikibanza cyo kuryamamo none hamwe nora ndaye ntambaye muri iyi mbeho we nubona yuko ishuka ari ntoyi
iyo shuka ubona dukwiye reka je nze nirera nambaye kugira uzurifuka uronke nyene ukingira imibu umwana umusegetera no kwiye hari imibi toroka iyo shuka no kuyiguhebera je nzoza ndamenye ngene njama bravo ujya utajya je mba nasumye wishwa neza leta kuyisha ivyo je ico caje imana ntizokimbaza Hama icyo ndakubwiye none ubu rero kuryama uciye uhitamo kwicara aho uraryamye canke umviriza icyo ndakubwira ntuse kumvugisha kandi uhore utekereze uryame kandi ntunkore kuko ufise inzara mu nda kandi hakora mu nda urabizi hama uryame utekereze hakurya kw'amazi ari mu bindi sishaka byamashashi none nije nigoye ngenda ku restaurant ndakuzanira amafiriti kubera ejo ubungoto bwakunaniye none ubushaka ngire gute turyamesha sibyo none rero ngenda gute ryama basi ndenda kuraririye none je sinakuzaniye ivyo ukanga oge uruhuke kuko mu rume ruracafuye ko ndateka barako umunsi special umunsi gufungura nk'abazungu batwara neza sheri barako natetse isombe kandi nteke n'umuceri n'ibiharage kare twara dufungura nk'abirabure no musi dufungura nk'abazungu ibi ngo nibikirere bingora ngaha ibi unavibona ubu rero wabonye yuko je ntashoboye gusuma wabonye yuko nananiwe no kugusumira ivyo ushaka ucitamo kuja kurondera abagabo muraryamana mumaze kuryamana bagwa amafaranga urasuma ngo zene jewe ho hewe aha bakubeshe kabisa mu maguru masha wihuse ufate byose usubize wakuye turi kumwe ntarabigusesa ko mvuze nti ngurira mu rugo imiceri biharage ibi ishatse naje no bigura ibi ishatse naje no byigura utarinze kuja kunkwegera ibikoshi y'abagabo hiyo ngo unzaniye mu rugo je uwakubeshe ninde yuko je nshaka kugira ibintu ntaziyo byavuye mbega wibaza ibintu ntarabijya kuva mvuka yuko nshobora kubihababukira uje nshobora kugira ibintu bibi umuvakase muzima kuva vuka ntarajya umuceri n'ibiharage si uri kumena umutwe kuva ngikena ibi naho ntarabijya sinshobora kugira ibintu ntaziyo byavuye sigurira atari uko uno musi ntibyigira ntibuca naho kuva nkena ntarasura kubijya sinshobora subizayo terura ugire nuvuga nta bisukaho shemu ndakubwireye nazanye amakara reka ndakubwiza ukuri umva nagiye kwa mama ndafukamya ndagiye mama papa ingwane dufite ngaha mu rugo kandi nawe urabizi ndamwe bimeze byose
hama acambwira nta kuntu wogira ingorane dufite amahera reka tuguhe amahera muje kuraba ibyo mukora basi mufungure hama carama amahera ndaca mu isoko ndasuma niho vyibi biri ngaha aya ndasigaye ndayabika baka ndakwereka kugira ntuyave bimvira ibindi umwana wo muri gardienne nahaba kiri muto ntashaka kwibagira inzira imutora ku ishuri nanje nishaka kunyibagiza umbwire neza yuko nshobora kutabona kwibiwa kwe mu bagabo ico niki umviriza ivyo ntibishoboka ikibinyemeza ni giki amahera yasigaye shira hatura kuri ayo mafaranga kurama mbe hasigaye angahe sigaranye 70 akabagore yaje Gereka bya bintu nivyukuri uramaze gukubitwa ikimoko Zemere nakuye kwa mama wewe uramaze gukubitwa ikimoko amafaranga angana uko wewe hawe nande uwakubesha ko abavyeyi bawe amafaranga baziyo wagiye utabasezeye ninde umviriza basi mu telefone basi mama mubaze bazi iyo nda sintinya guvise nzoshira yindi iyo nawe ndakumwa nyarutse umbwira amafaranga yavuye kandi bazi ko twadufite ni mama yayamaye basi mu telefone mubaze aya yandi hama wavuze ko arangara 70 70 raba yandi ndaza ari nimba wagiye kwa mama afite menshi ntiyo guhaya nta yandi oya nandi yasigaye aya rero mu kugira itohoza mbaye ndayabika uko wewe uhavuna yakankabura icyo mburangira kimwe gusa urakunda amahera ucubika ngakora oya amahera aya ndayabitse kugira ntohoze neza amenye ukuri zara amakara kugira agenda oya reka ndagufasha ivyo navyo uteke hama urabisigurira neza sawa inyuma yaho rero byarakomeye cyane umugore wanje gaye musigaye aberewe ariko ikintu kintangaza ni kimwe ni kubera iki yakundiye amafaranga akankunda ariko ndinze kumubesha icyo mbona ni kimwe birakwiye ko ndamubwira ukuri kuko ndabona ko tutagitana Chérie sa Okay Chérie urashaka kuza gato nkakubwira ashiri nuko masaha agiye rindira gato mpeze Chérie iminota 2 gusa ucisubira ndagusabye siko none kubaha umugabo sawa sawa sheri uraremere ubu rero wabaye umufasoni abushitse sheri wanje ndakubaza ikibazo ubu irya safuriya utetse hajya hoze umuntu atazi ivyo watetse yoshaka kumenya ibirimo oya wewe menya gute wishuye neza nukuvuga rero nanje mu mutima wanje ndafise ibanga maranye igihe kinini cyane burya iryo banga nta muhinga n'umwe wo kwisi yashaka kurihingura ngo arimenye Khiva bwa bundi twanyumisha Khiva urukundo dukundanye je na wewe rumeze nk'urufunguruzo n'igufuri kuko udafise urufunguruzo ntukugura igifuri rero nimba wewe uri urufunguruzo nanjye ndi gufuri nkeneye kumenya ukuri uko kutamenye mu majoro 2,000 tumaranye je nawe turyamana
ushaka kumenya muri rino joro rimwe nukuri nyabaki Riva nkeneye kumenya aho amamodoka yawe inzu zawe bazoyigusubiza kuko umunsi mama aza kundaba canke abagenzi bazi ko narongowe n'umuvakansi nzobabwira iki? Ahubwo unyikije ikintu kimwe, hari indoto naraye ndarota zishaka gusa n'ivyo mbwiye kimwe gusa, ndashaka umbwiza ukuri. Celestine, je ntabwo ndaguhisha, ariko ndafite ikintu kimwe ntiyinya, nshobora kubikubwira ugaca intebe. Uvuze ngo kuguheba? Igihe cyose twabanye ndibwa n'ibihere n'imbaragasa muri ifuru yawe ngo ni inzu, ubu none wangize kuguheba. Ndashaka kumbwiza ukuri, ndayigusavye. Kimwe gusa urantwengeje ati furu. Okay, hajya jambo ry'Imana rivuga ngo uvuze ukuri wongerezwa iminsi yo kubaho. Ndashaka kuvuga ukuri kugira ngo iyo minsi nanjye ndayironke. Celestine, je ntabwo ndi mu vacancy, narakubesha. Namwe sinabamenye. Je nitwa Celestine. Celestine, nice name. Okay, merci. Muragerera. Ego, nta kibazo murambwira mama. ndavyanse jewe kuva nakubwire ko uzoshikiriza ibintu byanje ku gihe raba amasaha ageze ngene wacereye nakuntu je nagutijije impunzu nkingere isiga isa urashaka raba ishenati zanje nazogejeje hirya yejo raba ngene zisa Bari mu kuduhemba kugira ngo bari kubahemba hari umuntu yazaratiza raba ngene zimaze guciye mu Misiri Nyamurira kwanza impunzu kabisa nta muntu yovyihanganira nyamurira nagusabye imbabazi. nyamurira impunzu kabisa urashaka gutiza umuntu impunzu zikaza zisuku amasaha yose ngene waceri kwani ugenda kuzikoresha Mfise akazi nawe. oyu nyimba ugenda kuzimbisha dad cyangwa uri umusuma baze banafate mu nzira nyamurira impunzu Nukuri ko Imana nyamurira impunzu nta muntu yovyemera wowe nyihanganire kubera nanjye misi mikenzo n'abasezi wanjye. oya raba n'amasaha usigaho nzanira amasaha y'abarundi kwiri kabisa n'ubu bati Gitega niyoza suko nyimba va mu cankuzo danya kira miso se ndagutiza impunzu ukamenga ambura byose niyo nayo mashinera je namaze gushavura prima impunzu raba ngene yamaze gushyo impunzu yari shasha nambara bakavuga ati yego raba nta muntu yovyemera prima Ihangane basi chef nukuri ntuzonyine impunzu kubera amacabanyirukana ku gati. jewe usubiye no kuguha impunzu tuzobisubiramo kabisa sindosubira kuguha impunzu nukubisubiramo kuri iyo mpunzu ugende wambura iyo pantaro hariya mu cyumba unzanira impunzu zanjye
Bwana je nakubwiye sinkeneye yuko isaha uzoza urayirenza none kubera iki wowe vyakunaniye kumva umviriza chef n'ukuri umbabarire ubwa mbere ari ubwa nyuma sura navyo bwa mbere je ndagutira impuzu kugira uzitware uzizane hakiri kare nanje mbanze zikeneye kubera bazimese wesha wewe nawe nibiki Simone ku kazi kiwawe none kubera iki bikunaniye nukuri je cyo ndagusavye umbabarire ndagoya amahigo ya nyuma bitazokunanira nta kindi basi kubera twari dufise akazi kenshi kumba twatashe gusa je sinkeneye ivy'akazi byiwawe vya kenshi by'ibigi n'ibiki akanama ya masaha ageje sawa turavyumvikana kubera inama twari dufise nere yatunyenza neza sawa je nta kibazo wegenda kubera ndi utananye ngiye kwitoro umuduga ku ikomine ndabyo ko ngenda ku makazi sinzosubira no kuri chef mbabarire kuko 99% kwijana ari kinyoma gusa urazi rero yuko wowe uri umuhungu nkanje icyatumye ndaguhamagara nkasi yindi mwana Jeff Sukudem rwanyikundiye go mu giti hariya ikiriri ndakesera niyo ruva Uri matari. urumva rero uwo mudemu je namubeshe ko ndi mu vacances sindagwisha kubera twese turabahungu maze kumuhisha rero ubu yansavye ko nomwereka inzu naguze kuko ngishika namubwiye ko naguze inzu y'amahero urumva ikihari rero nabuze iyo ndamutwara kuko urabona ntajya je nibera ko nsavye ndara nanje ni diri yanje kari yarara gusa Nivyo. rero ndashaka wenda gukubita indege yiwawe kugira ngo nzomuzane hajya kwera ubu boss wawe atari haje umunsi gusa wabonye tuje uzocunyakira kujya uhora wakira boss wawe uriko uravyumva kujya uhora wakira boss wawe aba ariko nazuzanyakira byitwe yuko igenza ari rwanje ntuzosarishe uco ngumira hanze karibu boss yewe tugaye twinjirira Ariko wateje n'ukuri. ntiwumva nawe Yo, je naje nga mu muji kurondera inzingwa gusa manya. Kuko jewe sinaje kuyayata nga. Wewe rero kiri nga. We ncumita gusa yiwanje. Hanyuma je ncumba je ndaguhe. Si cumba gusa. Ndaguhe. Hanyuma umuzane ariko kimwe gusa. Ugire n'ingoga. Kuko muri iyi ndwi nyene. Kuko indwi kurikira boss azobashitse. Bacha ukazomuzana n'igitanda ushaka uvunagure. Je nzokunga nzohengera haja boss agiraze gusa cenda dash we nkubita no muri sano ndahageneye kwera nta kibazo no muri toilette hose akira milifra muzarisha cyangwa umedese nabyo gusarisha wangu ucara wise umedese wa turabonana ahubwo nawe wangu kurindi unyene sinteba ahubwo nawe wangu sha ahubwo umuhatari ingana umuhenda boss akagwa vya bisheneti sha umunsi naje nzomukubita ikiwani uhorubana nambaye ibyo bishenete naziga style za boss ndusha Chris Brown kubera uribona angoga muri indwi kubera boss urabizi nta kibazo sawa rero ndacometse kwindiri nta kibazo wepo wa